uyu munsi w'igerekerezo rya 16 Munyonyi. Uyu munsi ntukwiye kwibagirwa kandi n'Imana irabitegeka ngo ntuze wibagire iyo wavuye. Uyu munsi niwo munsi twakwita umunsi w'amahoro, niho amahoro yaboneka mu gihugu, imitima iratangura irasubira hamwe, none tuwuhimbaje uno munsi turi mu mpore. Twari tumaze rero iminsi indwi twibuka aho twaciye, ingorane twagize kugira biduhe iciyumviro ca kazoza. Ubwa kabiri nagira nteze mwebwe mwatabarutse, cyane mwebwe mwatabarutse gushika ubu mukaba mutarahemuka, kuko hariho abatabarutse bahemutse. Igihe twariko turavugana ku munsi wa kane narababwiye intwari, kwitwa intwari, kwitwa ero, uba ari umuntu atagasembwa. Narababwiye yuko ubaye intwari ukiriho, ni ukuvuga biba bisigura ko naho wokora ikosa rica ryozwa n'ibindi vyiza wakoze. None ubwo niko bimeze. Ubugira gatatu no kwibuka bene wacu rero bitanze bakasiga ubuzima. Turavyibuka iyo tugeze mwene iki gihe, umwe igenze nabi, muribuka ingere twamusezera, twagira ngo Chese uradusabira natwe tugira tuze. Ntiwacuheba yaba kushija kandi ntiwacuheba kuhakusha ngo nanje barangema, bavuga ngo Chese ngurabura dutegurira inzira natwe tugira tuze, naje ngiranze. Ya kintu cyari gikomeye, nico ituma akarakaryo kugusubira kwibuka abo bene wacu. Aka karyo kandi nakaryo ko kwibuka abavukanye n'ubu turi kumwe bamugariye ku rugamba batacishoboye. Tweho turacataragurika bigakunda, hariho n'abandi batagishobora gutaragurika, bakeneye morale iva iwacu nyene. Ni gihe cyo kubibuka, tukabaramutsa, tukavuga tuti aha naho biri uko wari umugabo, uri umugabo n'ubu.